none indirimbo Fernando yigeze gusohora bakavuga bagakoma amashati ego respector asohoye niyi Belisima nyene Belisima rega DJ Fernando haje bari bakirimo ije ndirimbo yasose nkaho mengo ntiyanasohotse twayumvise nk'icaduka nka Veris sivyo ni vyamenyekanye gihe yisohoye ku buryo abantu bari gucavuga ati indirimbo iratesa n'ikini bivuze ati Fernando kuva sohora abantu baguma bavuga ni indirimbo urukato no kigingi nyene no yigeze kuvuga ati ngo yari kwavuga afatiye kuri Wakalight TV kiyeza ngo umuntu wese ngo abonye ngo afise agakamera ngo naka microphone ngo acaja ko ngo nawe ni journalist ubu na uriye na Wakalight TV kigingi Wakalight TV murusha gukurikiranwa cyane ni brand ikurikiranwa n'abantu benshi kurusha wenyene ubwiwe uko rero kuba uririmbira umugambwe n'ibintu bisanzwe cyane cyo no kuririmbira Imana urumva rero ni ibintu bisanzwe kuba uvuga ati cyo ndaje kuririmbira uwo mugambwe ego ni mutore kubera bamaye kiraka cyo kubagirira publicité urumva ni nkuko kandi aho nyene no sikindi kiraka cundi mugambwe canze ati nubu ni mutore. Yo, hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People don't call me Kodi Mr. Brackes nko bisanzwe. Nange kugaruka kuri micro za Kamo TV ndabazaniye ibintu bishasha ko mubibona kuri screen. Ndi kumwe n'umuririmbyi yabikoze vyinshi cyane mu producteur, mu muzi muri vyinshi akora ama documentaire n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Namubagarukaniye kubera donc arakunda guca hano kuri Kamo TV abazaniye ibintu bishasha murabizi ko yama bikora. Novuga ko ari umukozi wa mbere mu bundi dusigaranya akora cyane muri réseaux sociaux umuntu agerageza ku updating ibintu kabisa reka tumikaze abaramutse ndetse tuyaga ibintu bibiri canke bitatu dushe twibandaniriza. Yes bro ni sawa kabisa ndashimwe iteka nawe biragenda. Yego kabisa muri waka ibintu ni wane ibintu ni bon kabisa. Akese umuntu wese ashaka ikintu kira update akiraba kuri waka bro. Bon pour le moment urumva aha mu Burundi ama media menshi yizirikiye cyane mu bintu vy'ama interview yizirikira cyane mu bintu vya politique cyane ego urumva mugabo nta media nimwe twari dufise mu Burundi iri international media ishoboye gukwegera amakuru y'ibiriko bibera muri America ikayakuzanira ngaha mu Burundi amakuru y'ibiriko bibera mu bindi bihugu byo muri Afrika canke muri Europe urumva nta media nimwe yari hari mu Burundi nta nimwe pour le moment rero ni waka niyo izana ayo makuru yose kandi ikayazana ikibiriraho hari n'amakuru izana akaza kumenyekana hahize igihe kirekire cyane yaramaze guca kuri Wakalight TV nk'akarorero nk'ibi bintu by'abasuma muri Kongo biyita bakuruna baheruka kuniga kuri waka bari baciye ko avant haraheze nk'ukwezi haracigiye amakuru yabo bakuruna yari yaraciwe ko byinshi nta nabantu bari bwabimenye amakuru y'abakuruna rero mu nca make nuko none akezi dani nirihe banga akoresha ni ayaye makoshekisha akora kugira abaronka ayo makuru ayaronkere imbere y'abandi batarana yaronka bo nta buhinga burimwo gusa atari kuba kwanza wenyene ubwawe uri update urumva rero nico kintu kwanza cambere nyamukuru kindi update kandi iyo mbonye inkuru mbashaka kuyimenya vyimbitse kabisa urumva sinamenye gusa bijya vyo hejuru niki niko rero nsanzwe meze kuva kera d'ailleurs ikintu cyacu cyose je mpora ninjiramo kuririmba naragumvye kabisa kumenya kuririmba vyimbitse ku buryo umenya ati babigenda gute harageze igihe jewe ntangura kuzana ririmbisha abaririmbyi nakuze numva mwaho naraje muri studio je ndibuka yuko muri 2012 nigeze kuririmbisha Peace and Love muri studio Peace and Love Vishu na Nuzenye Bosco nyakwigendera Bosco ntiyari bwapfe urumva hari kera cyane jeje nyine nari nkiri umupeti mutonya cyane urumva mugabo byo byose ni bivana na kwa kundi nyene mvuga ati iki kintu ndakeneye kukibamwo bikwiye ego mbe urazi igihuzanye amakuru mashasho bwa mbere kubanza kuyapinga bon ubu unye haro system najanye nshasha nabonye abarundi baragoye nama nabivuze abarundi tugoye cyane nabazanye system yo kuza ndababwira ibintu baba bari kubara baribonera bonye n'amaso yabo ntazanye video nzana amajwi
yabijya bintu naho ndi sire yuko ndabibabwiye ukunyene gusa n'umuntu abenshi ntavyo bemera ni ya problème y'ukutizera bon si ukutizera d'ailleurs umurundi abona yuko wewe vyose abizi rero uje uvuga igitandukanye na kijya wewe azi acabona kuri kurabesha mugabo zo ukomubaza ati sawa je nakubwiye amakuru ya Chris Brown urayahaririye we yambwira iwawe ayiwawe ivyo yakoze muri kumwe cyangwa nikajya karuko twarabanyara kengeretse peut-être nico nyene peut-être ni umurundi mugana acumbise kwa roki ndashoboye kucemera ndacumvise kwa naka ndacemera mugabo wacumvise kundi murundi abona nkaho mengo ariko aramuswaga muganda bishimira Imana ubunye benshi baratangwa kubitahura ubwiye no kuri waka urabona yuko abantu benshi ariko barakurikirana waka Light TV bari ku muvuduko udasanzwe baranavyemera byinshi mariko ndababwira baravyemera peut-être ni kujya kuntu ndabazanira ivyemezo nkabashira ndabereka je ibintu mba niko ndavuga kabisa twibandanze n'umuziki ubushize Lorilo yaravuze yuko muri no muziki atanze wo kubakamwe ahubwo muri imvye yakoze hit aba ari wo kuvyara abana gusa be accident we nikabibona simwe ubugeheruka mwambwiye ngo Big Fizz afise inzu simwe mwamajije ubuheruka Big Fizz arayifise sebo gusa ayifise ari umwe mu baririmbyi igihumbi arayifise yahiye sonzi ngo ni munyabugete sindabizi neza ariko nje ndibuka kwico kibazo umwe mwakimajije ubuheruka nababaza ati yahiye munyabugete burya uribaza yuko Big Fizz hariho success yarashitse ko kurusha Lorilo sinibaza Big Fizz yasumbije Lorilo gusa ni calcul urumva igiharuro cyo kuba yomenya ukuntu yimanaginga ukuntu yitwara mu bantu nkoriki ni kugira ni updating kuko umuririmbyi bakeneye kwama ari ahindagurika urumva ku updating hama ukagerageza nabige bintu uri ku updating bishike mu bantu ico cyo nyine gusa yarushije Lorilo peut-être kinda murusha ni kuba Big Fizz az'umuziki urumva nayo ugiye kuraba 6 iki ntaho batandukanye ugiye kuraba burya na mindset Fizz na Lorilo ntaho batandukanye ni batandukanye cyane barafise ibintu byinshi bagenda bahurirako nayo handi hoho kuvuga bijya Lorilo yavuze nivyo kuvuga ngo umuziki wo mu Burundi nta mahera urimo urumva kuko ubu amahera twese tuyakura ku ma réseaux sociaux abaririmbyi bo muri Amerika babaririmbyi ahubwo rero dusumbana ikintu cyitwa fan base abadukurikirana sivyo kuko Jenso indirimbi igakurikirana n'abantu 1000 naho gaso indirimbi igakurikirana n'abantu 500 ndushoye kwinjiza chokima utegeza kundusha rero bivuze ati umuziki wo mu Burundi sigaye urimo amafaranga mere problème twebwe passé yacu imeze gute kahise kiwacu rufise ibintu byinshi tutakoze kuva muri kahise uronse miliyoni 3 ziguherana mu mwanya muto uronse 5 million umenyeyo ziciye olege bamuha miliyoni 15 muri Tagata ni probleme yene murabo no muzi ari ibintu byinshi usanga abantu ngo kiyagiye yacagura umuduga man umuduga n'amadeni yarafise hari ibintu byinshi abantu tuba twagiye turasiga inyuma ibinogo bidusaba kugenda turuzuza urumva hama twamara kuzuza ivyo binogo hari abandi rero bace bashikariye mu gihe cyo kuvuga ati reka rero nanje mbe kuyisi kuba kuyisi ntangure gutemberera muri ya mabwate ntangure kunwa NC ntangure kuko urumva ibintu nk'ivyo kuko ntusho kuzombwira ati je namye nipfuza ikintu kanaka nkakibura hamwe no munsi nose amafaranga ngonze kuyabika urumva ivyo navyo nyene biri mu bintu biza bituma tuboneka nk'abantu mengo nta mafaranga d'office ariko cingiye kubira muziki mu Burundi urimo amafaranga just je byari twavuganye na noje mama Kadike ariko arambwira amafaranga yagiriye muri YouTube channel yiyo YouTube channel bisa nkuko yari ifise indirimbo imwe kujya Masterland na yari konta cyane yari kiri shash urumva hari ko gusiga mon logo cyo bisara amafaranga menshi cyane atari bwarutira yagiriye muri YouTube kuko barayimirinze munca make nuko tumuziki ubusike uri ha fresh urimwe amafaranga muga kuvuga ngo tuzogere muri level yo kubaka inzu usiga yuze amafaranga umufuko wese mugeze ko usiga yuzi déplacement kwanza cyo ncambere déplacement mukuntu zisigaye zigoye kandi urumva ntiho kubaka inzu type déplace tegezwe kuba ama déplacement yaha naha tegezwe kuba ibintu byinshi munca make uza gusanga nubwo nk'izo miliyoni 10
uvuga uti nogura aga parcelle kwanza mind yindi abaririmbyi benshi dufise mind yo kugura ngahe Bujumbura yego urumva ugure mu Nyakabiga ugure mu Buyenzi mu Bwiza ajya n'ama miliyoni amajana ana batama bikomeje urumva na miliyoni amajana menshi cyane aha nyine muri aya makarti Kamenge za Cibitoki za Kinama parcelle usanga ama miliyoni amajana rero wewe ucivuga ngo uzorindira ya ma miliyoni amajana genda hiyo kumubone cyangwa ugende hiyo mara wigurire parcelle ya 15 million tayari curindira kuba kugenda urubaka bukebuke meyo zo mind benshi nazo dufise ariko abaririmbyi bariko bakino gihe no vuga nka new generation baca bitwaza ati bajya baroriro nibo bishikibuga ba Big Fizzo nibo bishikibuga peka ico citwazo cyo bagifasha ico citwazo nigifasha nigitufasha naho bihuriye cenke bose baroriro bari mu gihe cabo abanabo bari mu gihe cabo urumva ibintu bibiri bitandukanye none kiya gihe c'abaroriro akese n'igihe c'ubu niki ubone ko kirimo amafaranga ugereranije si cyo oya kiyo gihe kirimo amafaranga bivaye na kiriya gihe nyene none gasha nka Big Fizzo agiye kuri concert bakamuha 100,000 ya kijya gihe urumva 100,000 ya kijya gihe yari amafaranga menshi cyane sivyo ugacura aba n'inzina yarafise kijya gihe urumva en fait novuga yuko kijya gihe ufise 500 francs aho ndiko navuga iriya myaka za 2005 2000 2003 4 5 6 jusqu'à moza 2008 uko ufise 500 francs warinjira muri restaurant ukarya ubugari bw'amajana 2 harage vy'ijana agasosi bakaca bakuzaniye urumva meho no munsi ivyo kugira ubige bigenda gute eregana aho babari hamenshi ntashobora kuja muri show niyo mpamvu nakubwiye ntocurabo uti kiriya gihe vya kiriya gihe ubigereranye n'iki gihe kuko hari ibintu byinshi cyane byaki birahindagurika ugiye kuraba 5 million y'iki gihe hari gihe usanga uri kuyigereranya na 500 million ya kiriya gihe sivyo rero niyo mpamvu ciwe wumva nguriye bamuha 500,000 ucamva umengo ni make oruke naho vyagiye nibijye nyene hahindutse gusa chiffre ego DJ Fernando airogosora remix abantu benshi baramujajinze ngo nurukato bononye umuziki urutwa na original yayo nibindi vyinshi bega accident wewe arafise ko yabitahuye nko nkanarize yiwe ashobora kuvuga ati Petit yarihenze niba muvuye mu gihe aba promoter benshi bamuvugije kwinduru ndetse bamera nk'abamugwanya shaba rondi turagwe nivyo nyine nako nivugira ati twese tuba tubona nkaho umenga ibintu vyose turabizi urumva none indirimbo Fernando yigeze gusohora bakavuga bagakoma amashati ego respectora so niyi Belisima nyine Belisima rega DJ Fernando haje bari bakirimo ige ndirimbo yasose nkaho umengo ntiyanasohotse twayumvise nk'icaduka nka Velis sivyo ni vyamenyekanye gihe yisohoye ku buryo abantu bari guca bavuga ati indirimbo iratesa n'ikini bivuze ati Fernando kuva sohora abantu baguma bavuga ni indirimbo urukato imbi ariko indirimbo ikaduga na pole kaduga kaba hiti uko nyine abantu bakabimenya Jeni bazaho ko batoja kumujajinga ntibabaza ingorane yahuye nazo cijya ndi murayikunze ijya remix Jeni arayikunze wayi wambe bon peut-être mbaye wambere canke hariho nabandi mugaje ubwanje kabisa narayishimye tandukanye n'akagezi yararijo warumvise remix y'akagezi yararijo oya agiye gukora na darasa bazi ko yasohotse mba benshi barayize abakurikirana umuziki akagezi yagiye kuyisohora na darasa wo muri Tanzania cyo kugira tuyitare kuri YouTube borira rero biratandukanye rumva jega yantuze gusa iyo nza kuba jewe ndi Fernando canke ndi manager wiwe sinari kumuhanura yuko yari kugira remix y'indirimbo yahitinze kurya kose uravyumva par contre yari gupfuma aririmba indi ndirimbo basibye vyo muri Belisima agapfuma araba somehow akamelody kanaka ashiramwo urumva kuko hajya nta vibe nshasha ubuzanye mu matwi y'abantu ku buryo bw'uko bokumva ko indirimbo buyumviriza no mwanya ejo kandi akayumviriza hirya ejo akayumviriza ntacu buzanye gishasha kuko uyumvirije yumva umengo ni vya bindi urumva ariko uzanye ikindi kintu gishasha umuntu aracumviriza agasura akacumviriza agasubira kandi akacumviriza none mu gihe dufise nka ba Edison aba Simbizi bashobora
koresha amajambo amenasa ku muririmbyi bamubwira ko indirimbo ivi na ivi n'ibijambo vyinshi bimeze na bega bijya bintu mu shusho y'umuziki wemeze system ya promotion ni ndende muta system yo tuvuye gupromote ko ari promotion ni promotion n'ubundi cyangwa ni promotion system yo gupromoting ikintu ni ndende birashoboka kuba vyarakozwe kujya kugira ngo indirimbo bayishikane ko ikorerwe promotion kuko abantu bihuta cyane kumva amakuru mabi kurusha amakuru meza urumva amakuru mabi arihuta kugenda agashika kure kumva ati baniza abantu muri Kongo urumva kumva ati ngo Baltazaro yagize ibi ibyo birihuta urumva ariko kumva ati umuntu kanaka yafashije abantu kunuku ivyo niyo mpamvu rero akenshi ubonye umuntu ariko arapromoting iki ariko arapublic no muri côté negative hari gihe ariko aragipromoting abo tabizi urumva kandi ndi siri yuko ariko ara posting ikintu kiri negative uragisoma cyose urasoma ukinjira no mu commentaire ukaraba kamheza kuko je ninze mfata indirimbo nkavuga ati indirimbo irabishe nawe ugomba kuza kuraba iyo ndirimbo ibishe wumvirije nawe uhakikishe urumva umvugo biha aho buri sico kimwe nuko nza mvuga ati indirimbo ni nziza iraryoshe nta nabandi na recommendation zica zibaza Kenya ziyo post yiwa c'est vrai ego zica zibaza nuko twibandaniza yakes Dani akora ama documentaire agiye atandukanye mugabo nta busesanguzi bwo ngaho mu gihugu wacu kenshi akunda gukorerako turavuga ngo nko kwibura ry'ibitoro c'est vrai biriho birabonekana n'ibindi byinshi biraboneka bitumwa niki waravuze ngo ibitoro biraboneka ugasanga abantu donc nyamba ari abantu muri ville bandagaye kuzuba babuze ikibunguruza mugani wigera bicisha muri documentaire nari mu gihe ufise influence ndende bon peut-être ntavyo urakurikirana cyari kigano nigeze kuvuga misi heze ndavuga yuko abashoferi aba batwara abantu mu za ruguru bari mu kumarana n'igipolisi ego ico kigano je naragikoze kubera ko urumva leta yaraso itegeko y'ibiciro abantu bakwiye kuriha mu kwiyunguruza ariko rabo bashoferi bagina mu za ruguru barafise ukuntu baca baza ku mukiriya yiwa ni igiciro ca leta ni 10,000 ariko rero twebwe twabonye bivanye n'izi mpamvu ziza akagusigurira rero tuko turihisha 22,000 uvyemeye sawa ariko utavyemeye nta kundi naho kubera ukeneye kwifatira urugendo ati 22,000 niki ucumuha ugaba guhaye reisi yandika ko 10,000 ko arishe 10,000 ego ico gihe rero twari twibereye muri ziriya nzira abaho rero ukuntu umuntu umwe atumvikanye no mukonvaye ego avuga ati byose nyina nabishire ku mugaragaro bari imbere y'umupolisi aho niho rina cimenyera ayo makuru urumva ukuvuga ati rero ndabikora mugabo nibisigura yuko mu gukora bijye biganira upfa gukora ikintu cyaco cyose ngo kubera ko ukibonye ucugikora manzo gitohoze neza urumva ikintu bon c'est vrai uragitohoza ariko kandi bivana na vibe conyine kiba gifise muri uwo mwanya sivyo biravana na vibe uwo mwanya kiba gifise trending kiba gifise cyo gihe headlines ukuntu kiriko kirafata headlines muri uwo mwanya urumva ntushobora kwiyumvira gusutinga iki kiganiro ngo okay ngo nabonye ngo portail yaguye hasi ureka cyo ndabikora chutako uraraba kwanza ati ibi bintu kwanza escape abantu baraza kubikurikirana rero hari umwanya sevre hari umwanya mfata inkuru nkavuga ati iki kintu nubwo kitaragira vibe nyinshi mu bantu ego ariko ndabona yuko ari ikintu kwera abantu benshi bacumvise nubwo cyo kumviza abantu 1,000 cogira ico kibamariye akujya nazanye nge histoire y'abakuruna itaramenyekana ndaheza ndayivuga ugasanga abantu barabikurikiranye hari n'igihe usanga babikunze mfise umukameraman wanje gatwa piano wana ahora akora ama montage sometimes uzo mva ati ngo akeso muri kino gihe ukuntu ukurikiranwa ngo nuko nubwo ushira ko gusaka burungu wabantu uza ugakurikira ukweri bamenyereka rero nuko navuga ati ntaco reka nkuri iki kintu nubwo kitari kuri headlines kitari trend kidafashe cyane kamfe kugikora ndagishinda gihe abantu ndazi ko biri kose ntihabura abaza kugikurikirana kandi bagikunde kandi babandanye banshirako icizere bavuga bati umuntu hari amakuru aduha kanaka rero kuvuga ati ngo gukora ngo ivy'ibitoro byo mu Burundi ngo gukora sinzi biki nibi taco ninya kirimwo kuko ni ibintu bizwi ego ibintu bisanzwe bihari nejo narifasha ka video ahantu twari tugiye gushutinga muri tournage tubajije taxi tuvana ku isoko ya Kinama dushikanye ku isoko ya Gihosha ngo 80,000 bari gufata taxi zibiri yaca basakombi 60 sinzi wazanye iciyumviro waturazi none ureka ndakwereka tugenda ku bisi wa Kwastel ego mwe bana tugiye ngaho ku isoko ya Gihosha ngo dutwara
ngo nta problème muri hangaye tura 40 ngo sohora abo bantu bose convoyer kibavimwe bose uza cyara basohora twe turinji cyamigira na bus cyo twigira na bus ari twenyine twafashe mwicaye neza kandi twicaye neza atana bya bindi nukuvuga tatwa ari kuri 160 tusha turiha 40 ivyo narabifashe video ndabishira no kuri Facebook nico kimwe nuko rene bikorera ikiganiro nkavuga ati bana ibi rero amakuru tuba tubona duta amakuru aragezweho umva hari ibintu biba mu gihugu kavuga ati antuka sinovyirengagize vyiza kubivuga kubera ko mbona nyene biriko biravugwa kabisa twibandanirize akesi tugatuje mu kiringo c'amatora mu gihe tubona mu bindi bihugu umuririmbyi ashobora kuririmbira umugambwe cyangwa nimba parti kanaka wari uvyumva muganga mu Burundi ugasanga umuririmbyi ntashoboye kuririmbira umugambwe canke uwigenga kanaka mbega bijya bintu ntibituma abaririmbyi bataronka access ndende kuri ku bintu bijanye n'intwaro canke babafate nk'abandi bantu nko mu bindi bihugu urumva kahise k'igihugu cacu karagoye karagoye kahise k'igihugu cacu kuko politike ni ikintu camye kibangamira abantu cyane ego bivuze biti winjiye muri politike wacume ngo uri umwansi w'abantu bamwe bamuko ego urumva uko nimba uje ushigikira aba wacume ngo uri umwansi wabanaka ego rero hakaba hariho n'akantu k'igihugu cacu cace mu bintu vy'amoko cyane urumva hakaba hariho n'ako kantu rero k'ibintu vy'amoko urumva ugaca usanga uwo muntu bro je ari ibintu natahu none gasha nimba uwo mugambwe ufise abantu benshi ego wowe ukabonamwe umuntu umwe canke babiri uvuga ati anye kabisa uko biri kose ntushobora kubarya ego uribaza ko kuri abo bantu babiri uriya mugambe nimba ari uwo ari gutsinda uribaza ko utogutsinda abo bantu babiri waza ngo hari amajwi ya grave mugabanye oya bro urumva rero niyo mpamvu uvuga ati ivyo vyari ivyo kwibesha selo na kiriya gihe nyene twari turimo muri ya myaka twari turimo mais pour le moment hari n'abaririmbyi bamwe mwatangiye kwinjiza mu byo kwitoza rero kuba waririmbira umugambwe n'ibintu bisanzwe cyane cyo kubona kuririmbira Imana urumva rero ni ibintu bisanzwe kuba uvuga ati cyo ndaje kuririmbira uwo mugambwe ego ni mutore birabamaye kiraka cyo kubagirira publicité urumva ni nkuko kandi aho nyene no sikindi kirakacundi mugambwe cyanze ati nubu ni mutore none ko je nari muri uriya mugambwe nagiye gusa kuririmbira nabo baje kunondira abandi sindi muri bo nabo nyene ndabaririmbira ati naba ni muze mu batore rero nimaze ko ivyo ari ibintu bisanzwe cyane abantu tutaba dukwiye kuza turapfa ibintu nk'ivyo urumva nibaza ko atari bon je ndakunda politike ya kino gihe wewe ubikoze just kugira wicira amafaranga no je ni muri business erega akesi nico kimwe hinge nico kimwe na bafre je na bafre none ujya mugambwe kuri kurakoresha ijya bafre genda rero uyici uyitobagura ijya bafre ngo kubera ko bayikoresheje akesi utandukanye na bafre ati gute urafise abantu bago fan base yo urafise abantu bagukunda vyo gupfa bamwe bagukundiye mu ndirimbo bamwe bagukundira mu documentaire n'ibindi vyinshi uraririmba umugambwe kanaka baravuga ati akesi aradukabure kuri kutora umugambwe ikatuje kuwutora ucyuje ahantu umva uzobujuragije babantu bawe utandukanye cyane na bafre oya kubera urafise mind nakubwire sense nabivuzemo umuririmbyi wavuga bati no muntu avuga ijwi rigashika kure cyane bafre ni igikoresho gicamwe ijwi rigashika kure numva atari twavyishuriye wenyene bafre barayiprogram n'umuri nabo baraguprograma kuko bakubwiye ati kora ibi mugabo ujya akesi tuje kuri ikintu cyose abafana cyo waruvuze cy'abafana sivyo c'est vrai que ndashobora kuba mfise abafana ariko kimwe coco jewe icabafana banje bakeneye gutahura kwanza urya mugambwe naririmbi ndawurimwo canke nta wundi yego kuratu kandi umugambwe ntuzoza kurundondera ngo ndahuririmbire ngo ni kubera ko ndawurimwo sivyo ni kubera babona bati uyu muntu ni aturirimbira ijwi ryanza azorigira gute azorishikana kure yego ico ni cambe ikigira kabiri naco wewe uramfana jewe mugabo uri mu rugambwe runaka ariko nje kuririmbira umugambwe utarimo kandi urabizi yuko naje ujya mugambwe atawo ndimo bizotuma uhindura umugambwe wawe warurimo ego bivanye n'ukuntu agukunda akezi naho nyene bari vyiza cyane bari vyiza cyane rero abo umugambwe wandondeye ubukwe ukomegwa amashi kubera kuriya nawo utandondeye
we rero ngo tumeze nk'ibafre meze nk'ibafre akesi nta bintu bokuzanira uririmbe ukanka kubiririmba kubera bivanye n'ingene mu bafre ibafre shiramo umuziki iravuga shiramo film iravuga shiramo prono iravuga urumva no uri kubivuga no ivyo bintu uri kubivuga muri sense itariyo iri kubivuga okay fata ka bafre gatonya uzane ampli nini uvuze kuri volume yose gaca gatabuka none kavyanse nikavyanga no gupfurumva urumva karavyanse nyene karanse kubikora ivyo bintu rero no kuvuga ati ivyo byose birafise kuno vyinjirana mugabo mu ijambo rimwe tu umuntu ntabakwiye gutinya kuririmbira umugambwe cyane ntabakwiye umuntu ntabakwiye kuyumvira kugirira nabo umuntu ngo ni kubera ko yaririmbiye umugambwe mbega mu gihe tuba dufise imigambwe contre je nano umugambwe ndigera ndirimbira kuva mbaho kuvuga mugobo wo kuzanira ivyunguka uririmba kuva kero ariko binzanira nayo kubikora wari kubijya kabisa udufate nk'ubu Akesidani uraririmbiye umugambwe kanaka barabonye influence yawe ko yashitse kure wakaburiye abantu cyane kuza gutora umugambwe urumva ijya mbere wowe wabitumye ntutaho uko nyene biratuma umuziki baho agaciro cyane kubera iki abaririmbyi rero ubu batobikora nyambara umugambo komeye kujya nka za CCM muri Tanzania ho ruvyumva bazuje ngo CCM ba Diamond no ruvyumva urakoze cyane kuja kubugiye muri ako karorero no karorero nanje nanjye yanze mu ngaha mu Burundi none kubera iki bari abaririmba kandi ibikorwa byabo bikabandanya neza ariko tugeze muri iyo etape kaza ukana Rigijya ndirimbo uri kwaririmba si indirimbo yo kuza guteranya abantu oya bram ahubwo ni indirimbo yo kuza guhamagarira abantu kuza gushigikira abantu kanaka canke ishiramwe kanaka urumva canke ugamwe kanaka urumva rero nta kibi na kimwe kiba kirimo bivuze rero ati jewe no nk'ubu no kurondera ati ndirimba wocu vya Jesse numva ko wocu vyanka ngo ni kubera ati ngo peut-être sinzi biki nibiki oya ahubwo mukombozi nazana inoti nazana inoti gukora umuti dutangura kumukorera umuti kabisa twibandarize akesi turabona cyane ibi bintu bijanye n'akazosho burya mu Burundi umengo nta kibanza kinini babiha kurashobora gusanga publicité yo kwamamaza imodoka publicité yo ku agence adaza amatike y'indege ugasanga bariko barayicisha kuri radio bakimibiraka aya ma televiziyo yashika kure umuntu ashobora ku bookinga hotel ari hanze we bijya bintu ubibona nk'ivangura sinzi donc kuno woshobora kubitahura si ivangura kanabwira ikintu kimwe novuga abarundi mugabo abarundi tuca twisha ko ari abarundi twese ndiko navuga reka mvuga ati ari abarundi bamwe bagifite mindset za kera ibi bintu vy'ama radio ama TV birasupportinga nivyo ariko naho bisaniye n'ibintu vy'ama réseaux sociaux problème iwacu mu Burundi turacafata ko abantu bakoresha ama réseaux sociaux ngo nabantu warumogi ngo n'abantu batize ahari turakunda kwishimikiza cyane ikintu cyo kwiga ngama mu Burundi kuna yuko wewe uba warize ucubona nkaho mengo rusumvira valeur abantu bose no umuntu atize arashoboye kugukoresha neza cyane gose akaba patron wawe kandi je ni benshi maze gukoresha abantu cy'amashuri kuravyo rero no kuvuga ati iyo niyo problème ihari nta munsi numwe radio canke televiziyo izoresha nguvu réseaux sociaux monde urumva monde igendira hindagurika rero monde turi mu muri iki gihe ni ya réseaux sociaux ntabwo ari yabiriya vy'ama radio n'ama televiziyo mbega okay wewe uracishije publicité yawe ku radio uzomenya abantu bangahe bagukurikirana bavyumvise sinibaza ntavyo shoye kumenya sivyo ariko réseaux sociaux ziraguha statistiques zose nivyo sivyo nivyo mbega iyo radio yiwawe ko bivuze uno mwanya bitaza gusubira kugaruka réseaux sociaux bimara ko igihe kingana gute bizomara ko igihe cyose uruko ravyo duce tuva ngaho iyo radio yiwawe irajabu ku mupaka wapi naho nyene mu gihugu naho ne mu makomina mwamwe abantu rero tujijuke tumenye ikintu citwa réseaux sociaux icarico monde tugeze mu kuri no mwanya je ndibuka kera ni radio nyabaki mbari Buja FM mbari sinibuka radio nigeze kubabwira ni Buja FM ngo ari gikorera ko page yati ibiganiro mukora vraiment kigingi nareje kuma YouTube nkabona ama video bariko barashira ko ya kigingi bako kigingi nawe nyene ico gihe yakorera kuri
kuri Kuri Buja FM, yeah. sinzi ko ari yakiri sinzi nabiko oya nkagenda kureba ibiganiro vya Kigingi kuri YouTube mm nkabona bifise ama views menshi menshi cyane gose rero je kubera nari nzi agafaranga ninjiza kuri YouTube wasanga biri kubipostingwa nandi ma channel yeah Chiza namambira ati ibi bintu kuki mutokere ya YouTube channel muze murabishirako urazi uko YouTube channel isho kubahembera abakozi bose ngaha anyama ayo mafaranga muhora mubahemba mukayakoresha mu bindi yeah ariko rero bazo bakubona ko kwakura nyine wo Kigingi nyine niwe yigeze kuvuga ati ngo yari kwavuga afatiye kuri Wakalight TV kiza ngo umuntu wese ngo abonye ngo afise agakamera ngo naka microphone ngo acaja ko ngo nawe ni mu journalist ubu naha uriye na Wakalight TV Kigingi Wakalight TV murusha gukurikiranwa cyane ni brand ikurikiranwa n'abantu benshi kurusha wenyine ubwiwe uko akurikirana kandi Wakalight TV yizewe n'abantu benshi cyane rero no kuvuga ati ivyo nivyo bintu vyagiye biratwica kutamenya duti donc kutajana naho isi igeze gasa turi muri 2025 mugu umuntu ugiye kuraba mindset zo ziracana muri 2017 2010 ugasanga niho mandi zo zicica ari hari mubajije ati iki kintu tugikore gute agatangwa kuzanira ibintu bakora muri iriya myaka nkazandirimbo za Etoile du Centre zabapasi Yari kwa kontra bidiskita ko hano turaba indirimbo pasi yasohoye turavuga detache Gashasha nibarondere December zarabandikira ni hatari Laba ikinyamakuru nka Wakalight TV nta kintu kimuca ko wamamariza mu nta kintu namamariza kabisa na kimwe ntibakwitura cyangwa urabazimba muri ntibaturondera ariko kandi vyiyongereye navyo nibareka kuturondera nta kundi tuzokwamamaza ivyacu rega twe nitwe turaba Burundi bwejo sivyo muri imyaka iri imbere aya makampu namwe nitwe tuzoba tuyayorongoye batazoja gukurongora Brarudi bazoba barongoye amakampu ni iwacu tuzokwamamaza ivyacu ntaco bitwara surumva ya myaka izoba yigiye imbere igihe cyo gukora cyane kizoba carengana rega ibi turiko turakora uno munsi nka ya marezo socio sikuvuga ngo hazogera igihe apfe oya ibi ni ibintu bizokwamaho sivyo YouTube izokwamira irakora kiretse bayugaye a partir ya hariya iwabo nyene aho ituruka ariko nubwo bazoyugara hazokwama hari izindi mbuga kuko imbuga zivuka kenshi ku munsi izo nazo tuzofatana nazo rero nihagira aho dutangura kuza turakreya ya ma company iwacu tuzofata tukimure bya bintu dukora mu ma company iwacu tubigiriye ama publicité kuri izo mbuga ziwacu mwamaze kuba batama twamaze kuba batama kabisa gusa urumva babihaye nk'ubu byogira kamaro byogira ikimazi byo dufasha mu kuyubaka bigafasha je ndibuka yuko mu myaka nk'ibiri heze nakoresha abantu bagera ku 17 mpemba ku kwezi urumva yuko Wakalight TV yaratumye abajene benshi ubu bamwe baravuye ndabahagaritse bamwe baragiye barabisuma abandi aba escrow abandi baragenda bararonka amahirwe baratera imbere kurusha urumva abandi bakora mu radio niki wumve yuko mu gihe ikinyamakuru kiba kiriko kirakora mwe mukagishiramo amafaranga muri ko murafasha jeunesse kuba yo kwishira hamwe bya vyiyumviro bimwe abamazimwe mukuru w'igihugu amazimwe avuga ati amaligala nukubigabanya rega hari abaje ku maligara kubwo kubura ico bakora aja kwiriga cyangwa gasanga afuze ati je sinza kwirigara ndagenda gutinga umuntu ndamutereka ati cyenda mwese croque kubera kubura ico akora ni navyo rero bajya bakuluna ni navyo basiguye bo bavuze bati twe nta kazi turiko turaronka ama societe ntari kwa dushigiki none dupfe n'inzara reka rero turondera abanye n'ama societe nimba banse kuduha akazi tukabakure mu twenyine tukiye banse kuduha akazi keza reka twe twiha akazi kabi sigura natwe ko hogera igihe tukakiha canka abo bandi bagagiye hogera igihe yari bane kacu umuntu mu maso nabamwe reba heruka gufunguga ibihumbi bingahe ash ije ni equipe batubona ash kuko baje anye bataronsa akazi none bizogenda gute bacha bashaka kwisubirira bavuga ati reka twisubirire hari nyene twicare hari nta kundi kwajya twaga ivya leta
kabisa tukiri kwico kibazo co kwizera ibinyamakuru donc cyangwa ibyo biterwa n'ibi bintu muza muracisha ko ejo wasaba washize kibintu cyama insolite c'est bon ukazana mu bigano ukazana abantu batukana ni kwa kutiyumvira kwacu ego gendo rabe muri Tanzania ba mwija kuna ba Baba Levo bintu biriko barakora ku marezo sociaux n'ibiri série urumva ariko biciye muri bijya nyene babaha ama publicité kuko bavuga bati okay gendo rabe umuririmbyi wo muri Amerika yitwa ndeka basha namwe bagiye umuririmbyi w'umupede akora ama video ari gusanika urumva gusatana ikintu nakimwe yamba Lil Nas kama Lil Nas urumva ariko gendo rabe ama publicité affiché ibirato vyiribwa ku isoko vyiwe reka we tuzobemeza ntaco tuzobemeza igihe bazoba babona dusige tugira mu miduga izimvye kurusha yabo bati abani bamwe birigwa barerekana ibitutsi ku marezo sociaux birigwa baragwanira ku mbuga no basige bagira muri iyo miduga kandi ibyo n'ubukwiye kubiraba wera bagusa ujya muntu inguva afise ego ubwira ariko arakorana ubwira ariko arakorana mu ico kiraka aragushikanira kure ego kabisa asante sana Akisidani mu kurangiza kumbere ofisi ikintu kimwe canke bibiri ushobora gushikiriza abantu tukaza twigira ofisi vyinshi no basaba gusa ni bakore subscribe ngaha kwa Kamo TV abatarakora kuri wa Light TV nabo bagende kuri wa naho nyene bakore ego nivyo numva novuga ko kabisa Akisidani katugushimire cyane okay merci beaucoup yari Kodido Black kuri micro ya mbere tukumena Akes I love you so much